Rimo TV Love in Motion reka tubaramutse cyane tubaha n'ikaze mu kiganiro nkuko muvyumva je ndi Olivier Ndayisenga. Nta numwe atabizi ko chef de la famille aba ari umugabo, kandi umugabo ari we abasamuragwa canke agatorana ibisigi by'abavyeyi. Vyavuye herero, vyatanguye gute kugira ngo umugabo ibintu byose ngira kamaro bibe ivyiwe? Vyagenze gute ngo amabanga akomeye aba y'abagabo? Vyagenze gute ngo abagabo twisangana inguvu nyinshi kuruta iz'abagore? Ariko siko twaremwe, gusa niko twarezwe. Kuva na kera hataraza ivyambagwa bitandukanye bahungu n'abakobwa, hari mirimo abana bahabwa ibatandukanya, aho wasanga abana b'abahungu bajana na base guhiga nko mw'ishamba ibikoko, bakajana kubaka n'ibindi. Aho wasanga imikino abahungu bajamwo ari inguvu gusa, nko kwiruka, kugwana, gukina imipira n'ibindi. Ngivyo ivyabagize abanyenkomezi. Ariko abakobwa barabo kugumana na ba nyina, bakarindira ivyo se n'abasaza babo bazana, bakaba abo kugira isuku imuhira no guteka. Inguvu zari kuva he kandi atabikorwa vy'inguvu bakora? No kuva amashuri atanguriye cyane cyane mu bihugu vya Afrika, abakobwa babanje kwankirwa kuja ku mashuri, ngo nta mashuri y'abakobwa. Ubundi haja amashuri yari yemerewe abahungu gusa, niyo bayajamwe. Ibi vyatuma ibisata nka vyose vy'igihugu bitwagwa n'abagabo, hagaca hafatwa ingingo nyinshi zishira hejuru abagabo zigacinyiza abagore. Abagore bafatwa nk'abanyantege nke ko badashoboye imirimo n'ibikorwa vy'inguvu. Ariko sivyo. Ibi Francine Niyonsaba yobibeshuza, kandi bitwese turabizi. Hari umufilozofi w'umufaransa yitwa Simone de Beauvoir yagize ati: on n'est pas une femme mais on le devient. Ntabwo ari Imana yadutandukanije gutya, ariko ikibano nico cabikoze gutya. Ngaba abo isi yita abakomeye kandi bakwije kubahwa n'abagabo b'ibigango canke ibigatanya, biba bishoboye kugwana kurusha abandi, cyane cyane ku rugamba. Abo nibo baba abubahwa kandi bagatinywa cyane. Kera nta waba umukuru mu gisoda akomeye ataruka arusha abandi kugwana, kandi nta mwami yashobora gutwara abandi atazi kugwana. Ariko ubu aho ibintu bigeze vyarahindutse. Ubu ukomeye surusha inguvu abandi, ahubwo n'ubasumbye ivyiyumviro. Kugira ivyiyumviro vyagutse kuruta abandi, aho n'abagore barimwo. Nico gituma ubu tuzi abagore bakomeye mu ntwaro nka Angela Merkel chancelier w'Ubudagi, muramuzi. Louise Mushikiwabo aherutse gutorerwa kurongora umuryango w'ibihugu bivuga igifaransa. Ubu nawe akaba asanzwe ari umunyarwandakazi. Mvuzaba, ariko burya hari n'abandi benshi. Bibiliya ijambo ry'Imana nayo ubwayo hirakumira abagore. Ariko navyo mu bitahure nuko Bibiliya yanditswe mu gihe abagore batari bwaronka agateka nk'ako bafise. Hari aho Bibiliya ivuga ukuntu Yesu yigeze guhaza abantu 5,000 akoresheje udufi 2 n'udukate 3. Abo 5,000 mvuze, Bibiliya ivuga ko ari abagabo bonyene, ukuyemwo abagore n'abana. Kubera iki rero batashizemwo abagore n'abana bakavuga abagabo gusa? Nuko abagabo vyari bizwi ko baruta abagore, kandi n'umuco wa Israeli wafata abagore nk'abana. Nico catumye vyandikwa gutyo muri Bibiliya. Ariko tubabwire ico cari gihe ca kera, aho hatari bwaze agateka k'abagore. Hari amazina mu Burundi nayo dukunze kumva kandi afatwa nk'agateka.
umushinga ntahe ariwe mugabo n'umupfasoni ariwe mugore. Aya mazina yasobanukirwe neza. Umushinga ntahe ni izina rivuye mu rivuga gushinga intahe canke gushinga amateka mu Kinyarwanda. Bivuga ko ata mugore ashobora kuba uwushinga intahe canke uwuhagararira intahe. Umupfasoni naryo ni izina rivuye mu rivuga gupfana isoni. Bivuga ko kizira ko umugore avuga uko abona ibintu, uko yiyumvira, icyo ashaka, gutanga impanuro n'ibindi. Ibyo byose umugore yabayeho kuva kera abibujijwe. Aramutse arenze ku gupfana isoni, baca bavuga ko ari umugore yarenze ihaniro canke bakamwita umugore w'ishirasoni. None ko ubu ibintu byahindutse bitari nka kera, ubu aho umugore afise ijambo n'icamariye igihugu, aho usanga ahenshi abagore bari mu nzego zifata ingingo mu mareta atandukanye, ahandi naho ugasanga bayobora abantu mu by'iyobokamana. None koko aya mazina ugupfana isoni canke umupfasoni arakwiye kugumaho? Hari ico yoba gikingira uyu munsi? Mbega birakwiye guhinduka? Nanje sinzi. Reka ngushimire cyane wewe wariko uradutega amatwi. Mwebwe mwese twatanguranye ikiganiro kuva kigitangura gushika kirangire. Tunabasabe kudusangiza ivyiyumviro vyanyu mu makomantere. Munasangize ino documentaire abandi. Mutibagiye kugira subscribe kuri channel yacu ni Limo TV muri YouTube. Mwari kumwe na Olivier Ndayisenga. Bye bye.